Mu bisanzwe isukari ni igicuruzwa cankenerwa cane mu Burundi, ariko kuboneka kwayo bikaguma ari ikibazo gikomeye. Aho bayitanga naho ikaboneka gake, niyibonetse ugasanga hari imirongo miremire. Kugira ngo rero ikibazo c'ikena ry'isukari gikemuke, Leta y'u Burundi yarafashe ingingo zitandukanye ariko zitazanye inyishu zari zitezwe. Ibibazo vy'ihindagurika ry'ikirere, kubura ibikoresho bigezweho, ibipfa ntibisubirizwe, umurindi w'abakenera isukari ubandanya wiyongera kubera igwirirana ry'abantu, biri mu bituma SOSUMO idashobora guha isukari ikwiye abanyagihugu bose. Leta y'u Burundi ikaba yanahisemo ishirahamwe Sarai Group ryo muri Uganda ngo rikorane na SOSUMO mu kugwiza umwimbu w'isukari mu gihugu, ndetse haboneke niyo gushorwa hanze y'igihugu. Mbega amashirahamwe SOSUMO na Sarai Group azotanga isukari ikenewe mu gihugu, Abarundi ngo duhebe tuze turanywa kayi karimwo isukari mu gatondo? Niyo nkuru nyamukuru tuza kurabira hamwe no munsi. Mwiriwe, ni David, nizere ko meze neza. Igihe SOSUMO yatangura guhingura isukari mu 1988, iryo hinguriro ryatanga umwimbu w'amatone 4,000 ku mwaka. Ico gihe abanyagihugu b'Abarundi bari miliyoni 4 gusa. Ubu Abarundi barenga miliyoni 12. Umwimbu wa SOSUMO ku mwaka wababa amatoni 200,000 uri munsi y'isukari ikenewe mu Burundi. Nkuko vyandikwa na Burundi Eko, ku mwaka igihugu cinjiza amatoni 45,000 y'isukari kugira ngo gishobore gukwiza umwimbu ukenewe n'abanyagihugu, naho nyene ngo ntibakwigwa. Reta rero yiteguye gushira mu ngiro ingingo ikomeye mu korohereza abanyagihugu kuronka isukari. Iyo ngingo niyo gukuraho amakori amwe atozwa kwiyinjizwa ry'isukari. Umushikiranganje Audace Niyonzima ajejwe ikigega ca Reta yabwiye abashinga amateka itariki 13 z'uku kwezi turimwo ko Reta igiye kugabanya amakori ku isukari. Aho harimo gukuraho itagisi nyongera agaciro TVA hamwe no kugabanya amafaranga atozwa ku mipaka iyo hinjiye ico kidandazwa gushika ku ca 4 cayo. Ngo ni mu ntumbero yo korohereza abinjiza isukari no gutuma ibiciro bigabanuka. Imbere yaho gato Leta yarasuzumye uburyo bwo kuvyura ubushobozi bwa SOSUMO, harimo kwagura iryo hinguriro ndetse no gufatanya n'amashirahamwe mpuzamakungu. Ihinguriro Sarai Group ryo muri Uganda rikaba ryo ryatowe ngo rizokorane na SOSUMO nkuko twababwiye mu ntango y'aya makuru. Umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu yarandikiye umuyobozi wa SOSUMO kwa 23 Munyonyo 2023. Ico gihe yamusavye kunyarutsa ishigwa mu ngiro ry'umugambi wo gukorana na Sarai Group. Sarai ni ihinguriro rizobereye mu gukora isukari, hitezwe ko rikoranye na SOSUMO rizokongereza umwimbu w'isukari mu Burundi gushika ku matoni 300,000 ku mwaka, rimaze imyaka 3 ritanguye gukora. Mwibuke ko twababwiye tugitangura ko umwimbu wa SOSUMO ku mwaka ugera ku matoni 200,000. Leta y'u Burundi igategekanya ko amatoni 200,000 yoca ashorwa mu makungu maze akinjiriza igihugu amafaranga mvamahanga. Uko gukorana kandi kugamije gutanga akazi. Hategekanijwe ko abantu 12,000 aribo bazoronswa akazi. Umugambi wo gusanura no kwagura SOSUMO ukaba rero ngusaba amafaranga imiliyaridi 132 z'amarundi. SOSUMO rikaba ari ihinguriro ryegukira Leta ku bice 99%, igice kimwe gisigaye cegukira Abarundi hamwe ni banki Ecobank. Ivyo mugambi mubibona gute? Duhurire muri commentaire. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Vitalo FC yikwiye mu higanwa rya Sekafa Kagame Cup. Magazine imbere itubwira ko iyo nkuru yemezwa n'uburongozi bw'uyo mugwi naho batavuze imvo yo gufata iyo ngingo. Iyo higanwa isanzwe rihuza imigwi yatwaye ibikombe vy'amahiganwa championnat mu bihugu vyo mu karere ka Sekafa. Ako karere karimwe ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko na Ethiopia. Iyindi migwi yamaze kuvuga ko itazokwitaba iryo higanwa ni TP Mazembe wo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Nyasa Big Bullets wo muri Malawi na Azam FC yo muri Tanzania. Beli Cresus Ganira w'imyaka 24 na Lois Elioha Irishura w'imyaka 14 nibo banonotsi bandi bamenyekanye ko bazoserukira Burundi mu nkino zo kwoga muri Jeux olympiques.
abo bose bakaba baronse ayo mahigwe biciye mu butumire. Beri Kazus ni rya kabiri yitavye ayo mahiganwa ya Jeux olympiques, Lois Elioha nawe akaba ari rya mbere. Uwo mwigeme akaba anafise umwanya mwiza wa mbere mu kuba umurundikazi amaze gukoresha umwanya uri munsi y'amasegonda 30 ku metero 50. Abo babiri biyongereye kuri Sierra Niragira akina urukino rwa judo nawe azoserukira Burundi muri izo nkino nkuko twari twabibabwiye ejo. Leta y'u Burundi igiye kugururira imiryango abanyamitahe kugira bashobore gushira amafaranga mu isanurwa ry'ihoteri Source du Nil ngo isubire yakira ingenzi. Leta yifuza gushira iyo hoteri ku rwego rw'inyenyeri 5 biciye mu kuyagura no kuyishiramwo ikigo c'ubucuruzi citwa duty free, hatibagiwe n'inzu y'amanama iri ku rwego mpuzamakungu. Biri mu cegeranyo c'ivyizwe mu nama shikiranganji yabaye itariki 12 zo ku kwezi kwa gatandatu 2024. Ihoteri Source du Nil ikaba yari isanzwe ifise ivyumba 200. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News, ahanje tuzosubira ejo.